rero abantu iyo babonye umuntu akoze ibintu canke ateye imbere bya bindi batangura kuvuga bacavuga ngo tijya mu ngo akoresha imiti voilà surtout abarundi ariko si byo ndabona umugisha w'Imana uzokubesha yuko afise abakiriya benshi mugabo ukamugendera ugasanga mu kibanza yiwe hari vide uwo muntu azoba amurese ukazobashaka kwiba kubera ko wewe wizi bishiremo nta nakimwe kandi ubona ko byaciye bigenda neza cyane gose usanga bitari bimeze n'umuhezagiro wakajya kanyota urimo akanyota kajya kamwisoka kajya kotsi kajya kotsi karaduze karashikira Imana iravuga ati aba bantu bandi Imana ajya ni nziza ajya Imana ntakidakorera ubusa agiye mu nkwema naho kigwa entre tukiri ngaho nyene hari amakuru yari amaze iminsi asirikira nyene genre nabonye mu kindi kinyamakuru ntarinze kuvuga mu izina avuga ku vyerekeye vya Kiriko na Daboje ubwawe bivuze kwiki arisiriko bo Siren Vibes TV. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Kuri micro, muri kumwe na Kazigwe Christ entre meze neza ndakomeye siri dog. Muri ga bunyenye gwa rukundo nyene ndabasavye kwiyabona kuri chaîne yacu kugira ngo tugume tubereka ibintu vyiza. Ntubibagire kugira like, commentaire na partage bien sûr kugira ugume duteza imbere. Anyway, moi invité uno munsi bon, ago nije nagiye gutembera. Uno munsi nagiye gutembera mu bwami bwa Oscar. Oscar nusi namugendeye nasanze ibintu byifashe neza bimeze neza maze turamukiza abakunzi ba Siren. Hello murakomeye turabashimira cyane ko mudukunda mudukurikirana abakunzi bacano Siren okay ya karibu namwe kandi kugira ngo yego sinzi Oscar mwanzo twiganira je ndabona ibintu ni sawa vraiment byifashe bien ibi byose ubwibironke byagenze gute duhere kuri histoire yawe ya mbere dutembereze bwa twumve natwe ukuntu tuzobironka tugira aha ni kwizera Imana gusa Imana nitanga byose turashaka dutera inkuru gatonya ka Oscar ubuzima bwe bwari bwifasha avant kugira ashike kw'intambwe ni burebure cyane sinzi ko nava ndavuga rwose ngo ndabushobora kugira ku mayange Oscar nibenze bave bakubesha ngo babikuye mu kuzimu uraza barunda amajambo yabo tugiraga aka ibintu bya business ni ibintu natanguye nkiri umwana mutoya hama rero ko mu kudandaza uhera ku bintu byose bishoboka kijya tuntu duto ari tabi naradandaje ari karanga narazidandaje ari nkoko narazidandaje ari amagi urumva mu majambo make wamwe ukunda gukora ni ibintu nisanze mu mubiri mu maraso ni kuvuga ngo nubwo buzima bwose novuga ko je nari umugwiza atunga kuva nkiri umwana tugira ikintu twe wohimiriza abantu byuma mu bintu vy'impuzu uko wowe bibona ibintu vy'impuzu ibidandaza vy'impuzu intambanye umaze kwibonamo iciza coco nk'amahera urongoka niko navuga bo akazi kose ni keza kuko tuvuga impuzu gusa kubera ubuzima bugizwe n'amadomene yose kubera ko
Ego, impuzu ni kimwe mu bintu numva biravumye muri iyi myaka ya nyuma, muri iki gihe abantu bose bijukiye kudandaza impuzu, ariko abantu ni nkuko no mu yandi madome twe tutazi, abandi nabo baba bariko baradandaza, ntitumenya. Ndibuka tugiye mu Buraganda kurangura, duhurira muri bisi. Umwe wese afise ivyo yatekeye mu mutwe, afise misi mujanye mu Buganda. Ajya mu Buganda rero, kubera ari igihugu giteye imbere, hari uwo ugiye kurondera ambaraje. Bijya bikarato. Bikarato ndabibona. Azoshike ngahanye canke agiye gukoresha ama etiketi. Urabona ko ama etiketi ashaka kumutse. Urabona izi nganda zikora amaji zaragwiriye. Ama etiketi benshi bakoresheje mu Buganda. Baca nimvira kubera ko none twege ikintu uguma ukirangura sinzi ngira ngo bazokwiga kubikora mugabo niko ndavuga yuko mu madomene atandukanye business urumva umwe wese agira orientation yiwiwe kuba ko je ndi mu mpuzu hari abandi bagenzi fise badandaza ibindi hari abagerageje impuzu bikanka urumva canke bagerageje ibirato akavuga ati je impuzu ndazihevye kandi ndazi ibirato gusa yego. Ok, merci beaucoup. Nina Oscar nyene asanzwe yambika abastar benshi mu Burundi. Tubwire wakoze kugira ngo abastar benshi bo mu Burundi baze iwawe birukira iwawe bavuga ati wawe ntegereje kugurira impuzu Oscar. Niki wakoze? Kibira ku kabara. Hari abantu iyo babonye umuntu akoze ibintu canke ateye imbere bya bindi batangura kuvuga bacavuga ngo ati jya umuntu akoresha imiti. Voilà. Bien sûr tabarundi barabikora. Ariko si byo. Ndabona umugisha w'Imana. Je ndasenga. Umugisha w'Imana gukundwa cyangwa gukora ikintu ugafatisha navuga n'ubuntu bw'Imana kuko nta buhinga burebure uba wakoresheje. Yego bien sûr uriko urakora akazi ukunda ikikuraza ishinga no kwiyumvira akazi kanje no gakora neza gute. No ni giki nokora kugira ngo aba bantu bariko barampurumbira bazobandanye bampurumbira. Nta bundi buhinga rero no kuzana ibintu vyiza, ibintu biba bigezweho, abasitari bakunda ibintu bigezweho, ibintu bishushe, ibintu biri shosho, nta bindi. Uzokubesha uzokubesha yuko afise abakiriya benshi, mugabo ukamugendera ugasanga mu kibanza yiwe hari vide. Uwo muntu azoba amurese ukazobashaka kwiba. Kubera ko d'abord iki ni kibanza kizwi, village market na ahantu twaje isoko ihiye. Mu kuvuga isoko ihiye rero abantu bose bace barukariza ko village market abantu bashaka ibintu vyiza, ibintu by'impuzu, ibiki bitandukanye. Ubundi watanguye gukora kuri irya soko itarashe. Ego, irya soko nyene ncanza ngaha rero ye. Hama rero ndashimira Imana kubera Imana yarampaye kuhaguma, irahampezagirira. Nawe abasitari nyene uvuga niho twamenyaniye, mugani twamenyanye kubera ibindi, kubera ndirimba, twamenyanye kubera nkora akazi. Hama rero ndi umuntu nsanzwe nkunda iterambere ry'abandi. Ko hajya kugira ngo ube umufani w'umuntu nuko umukunda. Rero muri rusange ndakunda umupira, ndakunda n'umuziki. Kandi urashigikira abanyamuziki. Ndakunda no gushigikira abanyamuziki. Hama kandi mwibuze ko ibintu byose n'impera hari ibintu baravuga muri Bibiliya ko ubuzima turimo nibwahera. Ikintu cyo nyene kizosigara gikora mu ijoro no kuririmba. Hariho usanga utaririmba we? Je ndaririmba. Yesu shima. Nende muririmvyi wa mbere kwisabaho. Wa mbere. Ego vraiment. Je ndazi kuririmba. Ega harya sivyiza kwikengera. Kuko nyene wigira vyinshi. Ukavyumva mu nyene. Ego. Igihe ubona isoko ihiye, ntiwabaye découragé nyene uvuga ati bon reka ndabihebe ndabivemo. Iyo mpwemu ntiyakujemo kuko ni mpwemu mbi. Harya satani irakora. Ntiyakujemo. Oya. Jewe ikintu ca mbere cyo nzira mu gucika intege mu buzima. Hanyuma badekuraje canke ntube motive. Ibintu ntubikunda. Ikintu nk'igikunda. Nagomba ndakubwira ikintu ca mbere kizokwereka umudandaza wa vrai. Naho ahomba. Arabandanya ko. Abanda nazoronka umuntu amuha kado y'ibihumbi 200. Directement bayumva ati none aya mahera no yadandaza mwiki. Ico nico kintu kizokwereka karite mu mudandaza. Nukuvuga naho uhomba
kugumizako ubwo bufaranga uba wishimira nta bufaranga bwana ewe nturaba boss Oscar ubupira n'ibihumbi 10 Naraba boss. impuzu z'umwene wacu uyu ni umukiriya wanje turakundana sana ariko arantuka kandi mwene wacu cyane. iduka ifise nko uburambe abise nk'uruhambe kubera arayikunda gose arahagendera impuzu z'umwene wacu wewe wizi bishiremo nta nakimwe none yambara 38 irahari narayibonye wizi wizi kubera yashaje nawe nyene waguma mu byo whisky ikintu cya mbere kikwereka umudandaza ntahomba umudandaza ameze nk'umuvyeyi hano umuvyeyi yabyaye umwana akahwera kankore konzisha ni ukuvuga yuko ntahomba ikintu kizokwereka karite ya mbere y'umudandaza wa vrai ntahomba amafaranga yose aronka asubira mu rudandazo naho yokubaka inzu akabona ko yahombye asubira kugurisha ijya nzu nyene agasubira mu rudandaza niko bimeze Niki wohimiriza rero bajya bababaye niki wobabwira abo bantu ubwabo ababaye bisanga ni vyinshi kweri kandi mu buzima bibaho kubera ko ikintu kiraba gucyonye kiba utagiteguye ariko kandi gikuru no kwizera Imana umuntu agikomeye urafise imirimo yo gusubira kuba umuntu ufise chance gusumba wasi wapfuye kandi ubona ko byaciye bigenda neza cyane gose usanga bitari bimeze n'umuhezagiro wakajya kanyota urimo akanyota kajya kamwisoko kajya kotsi kajya kotsi karaduze karashikira Imana iravuga ati aba bantu banje Imana ajya ni nziza ajya Imana ntakidakorera ubusa agiye mu mpwema naho kiba Ntabwo ko byose ndakujyana je rero bagira abanyabike ntabagi mbege nene cyangwa umustar ubishatse none sanzwe umustar deja Okay, bagira abanyambike uri umustiliste kandi wiyemera je ngira ndaguhe theme imwe ukuntu unyambika kandi bimera uko ndaza kugira commentaire n'abakunzi baraza kuyigira ko commentaire shaka unyambike swati nsohotse ibugarama n'abagenzi banje shaka untorere style nogena nambaye Nako ibugarama hakanye ibugarama no basi hajya tugende hari akazuba ikiniki krimenye ni kandi urazi ko umuntu ndapfira kwitira nubwo haba hakanye arapfa kwambara ubwo uri umustiliste tukiraho nyene mu minsi yahera hariho ibintu twagize twaturangura usanga ari complet yakwira pantaro ikoti n'agapira k'indani ugasanga ni complet nyene complet hano ngaho i Bujumbura harashushe n'ishapo zakwireza abazihari umurundi akaca rukobitango urane saa sita kwa ruzuba rugarukana urumva rero ajya gushaza no gushinyiriza nivyo nagiye abarundi dupfira kw'istire mbonye mbere bambwiye nambaye agasengre ndatimbirako shaka yongera iyo style ureka guhonyanga imico y'ikirundi kubera ibintu turibukana kiritire dufise kwanza imico n'akaranga umurundi kazi mbega yambara gute urumva ni wewe umustiliste uca ugikorerako ugira unyambike bazatubesha twanazi impuzu ngo twambike abantu bose umuntu arashaka kuza kamwereka ati ipantaro ni nziza irakobera ahubwo gato yashaka igitabutse amadeshire kandi urumva wewe mufana amafaranga yadeshire wese uza kumuteka yambara Nekwe kimuca muyidandaza umuziki tituma mu mico y'abarundi. Oya, kubera ndazi gutuma tuyidandaza. Amahera. Ese uko tugira ego ntituza kwinjira cyane ngo tugire ariko natwege ntituri inyuma y'amajambere iterambere rije ku isi yose byadushikira twebwe yadeshirega ntiba yadukije gutya hari undi muntu yaba yambaye tukabona kuri iyo top igezweho Jemwe arambona n'abavyeyi barabashwanira abana wewe ugitwa uruzu rutabutse ujye mwana tabara imyaka yiwawe ariko yiwawe ni gihe tuba tugezemo
nk'ibisa ntibiba bisa urumva rero umuvyeyi hari igihe umusigura Umva, akavuga ati abantu ntidutahura muri iki gihe ko- tugezemwo deshire ziremewe kwambagwa mugabo urumva hari deshire yisoneye hamwe ifise akantu k'urufasoni ya imwe ntihari iba yashizeko akantu nyene k'akantu yego yafuze erega urashobora kuberwa kandi si kwambara ivyatabaguritse gusa urashobora no kwambara ukikwiza kandi ukabuberewe kandi ukaberwa cane Yego. gose yego ico uvuze nico bakirabire yego rero nashaka undondera iyo style nyene unyambike nk'umusohotsi Bugarama Bugarama ego akari keza kabasha n'akabazo aka kuko sinokambara ngiye Bugarama oya aka nisohotse akaba witavye umuntu nyene Bon, rurandevu nyene ruremereye ari nk'irya mbere tugiye kubonana muga namwe no kuri mariage nogatwara mwe mugasohora nyene gasanzwe akanya urano nyene kameza ka ni karekare mboga nka kuri taya kari kuri taye nawe ugiye gusenga imana ntiyokwirukana yonyakira mu mahoro masha meza mu mahoro masha oya mboga ariko ubunye je ko ndamenyera abakobwa basigaye bakunda kwambara udutisheti nk'utu dusa ngirife ariko usanga yashyize ku ifoto y'umusheri wiwe n'iwiwe cyangwa yashyize ku ikintu cy'ikibizo bifatanyije ugasanga bashize ko izina Krista plus n'uwundi muntu urabibona nyene ngo nivyo bigezweho none umenya gute style y'umukobwa style y'umuhungu bimenya gute ubunye byaracanganye je mbona sigaye abakobwa benshi basigaye bakunda kwambara ibintu by'abahungu nyene ngo biba bitisa urumva nyene kandi birabera aho ninge ntavo nari imbere nambaye style z'abahungu ziraberwa aho twita tukiri ngaho nyene hari amakuru yari amaze iminsi asirikira nyene genre nabonye mu kindi kinyamakuru ntarinze kuvuga mu izina avuga ku vyerekeye vya Kiriku na Double J ubwawe bivuze ko iki ari siriko mbo urumva bijyana nanye ndabibona bisirikira yego mugabo sinzi abantu bararyoherwa nyene mbo sinobiva ko ari guteranya bari ku kazi peut-être yego mugabo keshi ni ikintu umuntu acanditse nimba ata amakuru ufise yuzuye amakuru yuzuye ni ukuvuga iki ni ugushikira bajya abantu uri kurandikako eske waba wajije nibo baguhaye iyo nkuru hapana kuja gucyanga urumva ngo amakuru ngo dufise ngo Oscar yatubwi Oscar mwaganiriye ryari nibaza yuko ivyonye mugabo meyo si ibintu by'amarezo sosial bimenyereye umuntu aravyuka yiyumvira kintu agacakicana acandika muga si vyiza bijyana nibaza ko atari ibintu vyiza si nta muntu yo bishima cyane parce que bajya n'abana dukorana ibikorwa dufashanya muri vyinshi si jeje nyene umuntu ari umusitare ni bakunda kuvuga ngo ni uw'igihugu si jewe jenyene sapoti yiwanje ni ntoya cyane kuri bo hariho n'abandi babaha sapoti irenze iyo ndabaha aho ni bon merci beaucoup pour umuco gusa nyene nabonye abantu babigize big deal nyene biravugwa henshi biravugwa mugabo nibo abandi batohoze kameme batohoze kuko nabiye byiko umuntu aba yavuze nk'ikintu wewe wampamagaye tubwire ikiganiro c'impunzu uzanye Kiriku na Double J urumva nabajya abandi babonye babigize kugenda nabo nyene babigize nkuko nyene byose nivyo n'umwuga ariko kandi nibaza ko rimwe na rimwe ariko ni gucisha mu byose ni gucishamwe kubera batubakunda twese yego kandi si twe twenyine kandi n'abakunzi babo bakeneye kumenya umuco ariko nta nzira ikirashe ejo ntuzotanga aronye je Kiriku twicaranye turiko turasangira
nta gwanko ruhari n'umwana nasi voilà abantu rero nibaronderemwo ngo barimwo ibintu bizeye abantu ikintu nabonye gusa abantu kubaka ntibabikunda barakunda gusambura abarundi surtout bon niko tumeze ariko kandi si abarundi gusa ni vyahose ni kwisi yose ntorubona none bajya abantu bakoreshwa na shetani cyane imana bibakoresha shari shetani twobesha kari imana urakoze aho wabesha imana bravo imana yagiye ko ngivyo wapi abantu nuko nye tumeze dufise imico mibi me nk'ubu usanga ari indirimbo shashika mbisoke naho yo gusa yiwanje Bona. Y'Imana. Uzoma bevuze gose. Doga fichiringi. Voilà. Uzoye. Kandi wabeho ndabishoye. Wewe uno munsi wari wifuza kumenya eske abantu bambara gute bikigenda gute? Nivyo mugabo urana nka samiregereje. Ubushuhe. Bya bintu byo kubona abantu bambaye imipira y'imbeho batonze kuri wa muntu w'amabisi bambaye abarundi wabibagiye amari mugabo basusuruke bari amarivaje ikaraza yasama mashasha twiteke bishasha kwa Oscar nimba ari ikintu gituma nshobora ntasinziriye nico je ndaryoherwa akazi kanje ko karagenda neza kwamuzana bishasha kreaso shasha nivyo mbega umuntu agukeneye gutora gute ni village market kandi tusanzwe imbuga dukorera imbuga nkwaniro canke imbuga ngurukana bumenyi turapostinga Facebook y'umutundi Oscar Fashion madusangaho Instagram dusangaho memusi gusanga keshi posting usanga hari umuntu yabaye busy kandi je dufise vyinshi gikuru nuko umuntu aba yatanze adresse akavuga ati je adresse yanje umuntu ashaka kumenya vyinshi telefone ziba ziriko ntiwuva ngo watubuze naho ubaza umwana arakubwira ati kwa Oscar ndahaje utameze kandi vraiment mu gisagara naho wowe uvuye gusenga umuntu arakubwira ati kwahoze kariza wambaye bakuye hehe kwa Oscar ni kwa Oscar nta n'undi muntu rero sinzi none abandi badandaza ibiki je sinzi nanje ashinangiye gutangwa uzandaza ngaha warateze uri nyuma y'itera nari naratanze ariko kandi jewe hari ikintu kimwe ntangaza hari abantu bamaze gushiramo ngo turazimba tuzimba dufise ibiciro biya nyene ibiciro byo mu isoko biya biciro meme musanga ntari ibiciro dusanga dufise byo meme cyo kimwe no mu ruvumera turangura ku isoko rimwe bakoresha amafaranga nk'aho dukoresha bunka amahera make nk'aho twunguka ni kubamara ubwoba jiste gusa ntagire umuntu atinya ngo dufise ibintu ngo vyiza ngo gusa nyene urazi akeza nyene nuko bwa mwiza umuntu kwamesha urabizi cyane gira kajambo gira abakunzi ba Siren abakunzi ba Siren kubatumirira nyene abari hafi n'abari kure baze baduteze imbere dushigikirane umurundi mwene wanyu ateye imbere nawe uteye imbere ishaka ry'iwacu nuko meme generation yacu canke iri nyuma yacu iriko iraduga baguma babona akaroro keza gusa bakabona urugero rwiza turiko turakorerako hama abishoboye bakavyigana batabishoboye nabo Imana izobafasha yego merci beaucoup kuba dukurikiranye kandi abashimire ntimwibagire kugira like comment share ikindi naco nuko twabivuze ushaka kuberwa twese ni kwa Oscar kuri mikoro rero mwari kumwe na Kaziguye Krista aziguye